Il y a une banque de la femme, mais aussi il y a d'autres projets, il y a des forums, il y a le forum de la femme, il y a le forum des femmes au niveau national. Tout cela permet aux femmes de partager des expériences, mais également de se développer. Hanyuma kandi nkuko mubibona hariho n'iyindi ndongozi igihugu yejeje gushika muri kino kibanza ahagomba habere no mutambukanyi w'umukuru w'igihugu ari nawe mutumire ari nawe atunganya ino huriro ry'urwego rwo hejuru ry'abakenyezi b'indongozi arashitse muri kino kibanza kigomba kuberamo huriro ibirori byo kumwakira bitanguye. Oui, vous venez de voir sur les images, il y a la première dame du Burundi qui vient d'arriver ici pour prendre part également à ce forum de haut. Ego nkuko mubibona umukuru w'igihugu cy'u Burundi arashitse ihuriro rizomara iminsi ibiri kuri igenekerezo rya 20 kwa Munyonyo azorangira ejo ku igenekerezo rya 21 ukwezi kwa Munyonyo umukuru w'igihugu cy'u Burundi arashitse. Vous venez de le voir sur ces images, il y a et de maintenir le pays sur la lancée et sur cette lancée vers le développement. Ego kubanye n'icyubahiro umukuru w'igihugu cy'u Burundi ashitse muri kino kibanza akabaje kwifatika. Ego turabona abari mu kibanza bose baravuye hasi kugira ngo bakire umukuru w'igihugu cy'u Burundi arashitse aherekejwe n'umutambukanyi wiwe bashitse mu kino kibanza c'iteka igomba kiberemo rino huriro ry'abakenyezi b'indongozi ku rwego rwo hejuru ku nshuro ya gatandatu nkuko twabibabwiye rino huriro rikaba rizomara iminsi ibiri. Umukuru w'igihugu cy'u Burundi rero akaba ari we mushitsi w'iteka ubona yashitse mu kibanza ariko araramutsa abatumire b'iteka ahasanze ariko aramutsa umukuru w'icegera c'umukuru w'igihugu abashitsi batandukanye bavuye mu mahanga turabona turabona n'uwundi mukenyezi ari kumwe n'izi ndongozi nkuru ku rwego rwo hejuru rw'igihugu ariko muramubona urya yambaye amaruri ni wa mushitsi w'iteka yava mu gihugu ca Sierra Leone umutambukanyi w'umukuru w'igihugu cha Sierra Leone nawe yaje kwifatikanya n'abandi bakenyezi b'indongozi muri rino hwaniro ryo ku rwego rwo hejuru y'abakenyezi b'indongozi. Murabona bariko barabasanganira barakeye mu maso biboneka yuko abitavye iri hwaniro banezerewe cyane kandi no kuba bashoboye kwitabira ivyo bikorwa. Vous voyez donc le président de la République, il est accompagné de la première dame du Burundi, mais également il y a la première dame de Sierra Leone qui est arrivée hier au Burundi pour venir prendre part elle aussi à cette 6e édition du forum de haut niveau des femmes leaders. Mais aussi il y a d'autres projets, il y a des forums, il y a le forum de la femme, il y a le forum des femmes au niveau national. Tout cela permet aux femmes de partager des expériences, mais également de se développer. Hanyuma kandi nkuko mubibona hariho n'iyindi ndongozi igihugu yejeje gushika muri kino kibanza ahagomba habere no mutambukanyi w'umukuru w'igihugu ari nawe mutumire ari nawe atunganya ino huriro ry'urwego rwo hejuru ry'abakenyezi b'indongozi arashitse muri kino kibanza kigomba kuberamo huriro ibirori byo kumwakira bitanguye. Oui, vous venez de voir sur les images, il y a la première dame du Burundi qui vient d'arriver ici pour prendre part également à ce forum de haut niveau des femmes leaders
et elle est la numéro un au niveau du Burundi parmi les femmes leaders. Et donc, c'est logique qu'elle vienne rehausser de sa présence et ces cérémonies d'ouverture donc, de la 6e édition du Forum de haut niveau des femmes leaders. Et la femme burundaise, nous venions de le dire, et à travers les réalisations qu'elle fait, elle a déjà prouvé sa capacité à être un leader au même pied d'égalité que les hommes. Et d'ailleurs, il y a des provinces qui sont dirigées par des femmes et les habitants de ces provinces ne se plaignent pas. Une preuve donc que la femme burundaise, ce n'est plus celle qui est cachée, ce n'est plus celle qui est un peu à la retraite, mais c'est une femme qui peut également prendre les devants et guider le pays vers un développement, guider le pays vers un avenir meilleur. Et d'ailleurs, mais également, c'est une expérience qu'elle partage. C'est une référence pour les jeunes filles. D'ailleurs, la première dame du Burundi, je vous l'avais dit, elle s'occupe beaucoup des jeunes filles pour leur prodiguer des conseils, pour leur montrer qu'elles doivent prendre en main leur avenir. Yego cyane ino huriro ryo kugwego rwo hejuru ry'abakenyezi b'indongozi ni akaryo keza ko kuharanira no guhimiriza abigeme ndetse n'abakenyezi kumva yuko nabo bashoboye ntibikumire, hanyuma kandi kakaba ari n'akaryo keza ko guhanahana ivyumviro kugira ngo umukenyezi amabanga yose abajejwe ashobore kuyarangura neza. Tumaze kubona iyo umutamukanyi w'umukuru w'igihugu mu bikorwa vyiwe vya misi yose kenshi umukuru w'igihugu c'Uburundi nawe nitwaza yuko mu kanya kari imbere arimo gushika mu kino kibanza kugira ngo bino bikorwa vya rino huriro bice bitangura. Oui, le forum de haut niveau des femmes leaders, c'est également un espace qui a le but d'inspirer la jeune génération et en donnant de la visibilité aux femmes modèles. Et donc ce forum, il motive les jeunes filles à aspirer à des rôles de leadership. Et au Burundi, la promotion du leadership féminin continue de gagner du terrain, on le voit. Le pays accueille donc pour cette année la 6e édition du Forum de haut niveau des femmes. Un rendez-vous devenu incontournable pour des actrices engagées dans la transformation sociale, économique et politique du pays. Et ici, dans cette salle, nous avons vu la présence des Miss. Les Miss Burundi avec ces dauphines, elles sont là et nous savons leur élection et elle est conditionnée par les projets qu'elles présentent, qu'elles vont réaliser dans le pays. Et notamment ces Miss, il y en a qui présentent des projets pour les filles. On les a vus lors des élections. Il y en a qui ont proposé des projets pour la promotion de la condition de la fille au Burundi. Et leur présence ici, c'est une preuve effectivement de cette inspiration, de pouvoir venir s'inspirer de leurs aînés qui ont pu gravir des échelons et qui ont pu réaliser de grandes choses pour le pays, pour leur pays respectif, que ce soit pour le Burundi, que ce soit pour les autres pays. On pourrait donc dire que c'est vraiment un espace de pouvoir, qui peut servir d'inspiration pour les jeunes générations. Ézéchiel. L'organisation, oui, merci Jean-Yves et Christian, l'organisation de ce forum au niveau des femmes leaders, c'est une occasion d'inspiration aux jeunes femmes et aux jeunes filles de mieux préparer leur avenir et de planifier des projets de développement, mais également de s'inspirer de ce qu'elles pourront réaliser et des étapes qu'elles vont franchir pour atteindre un niveau de développement, mais également d'autonomisation de la même manière que ses participants. Comme on peut le souvenir depuis les années passées, si un élève était à l'école primaire, il était
ego nk'uko mubibona umukuru w'igihugu cy'u Burundi arashitse ihuriro rizomara iminsi ibiri kuri igenekerezo rya 20 ukwezi kwa Munyonyo kazorangira ejo ku igenekerezo rya 21 ukwezi kwa Munyonyo umukuru w'igihugu cy'u Burundi arashitse. Vous venez de le voir sur ces images, il y a la plus haute autorité du pays au Burundi qui vient d'arriver. Le président Evariste Ndayishimiye vient d'arriver ici où se tient la 6e édition du forum de haut niveau des femmes leaders. Et également, c'est très symbolique de voir que le président de la République, qui est de sexe masculin, vient prendre part à ce forum destiné aux femmes leaders. Mais c'est également, lui, le président, c'est le leader au plus haut degré ici au Burundi. Et donc, c'est normal qu'il puisse, c'est normal qu'ils viennent soutenir ces femmes leaders qui sont ici, ces femmes leaders qui l'aident à accomplir la tâche qui lui est désignée de guider le pays et de maintenir le pays sur la lancée, sur cette lancée vers le développement. Ego kubanye n'icyubahiro umukuru w'igihugu cy'u Burundi ashitse muri kino kibanza akabaje kwifatika. Ego turabona abari mu kibanza bose baravuye hasi kugira ngo bakire umukuru w'igihugu cy'u Burundi arashitse aherekejwe n'umutambukanyi wiwe barashitse mu kino kibanza c'iteka igomba kiberemo rino huriro ry'abakenyezi b'indongozi ku rwego rwo hejuru ku nshuro ya gatandatu nkuko twabibabwiye rino huriro rikaba rizomara iminsi ibiri. Umukuru w'igihugu cy'u Burundi rero akaba ari we mushitsi w'iteka ubona yashitse mu kibanza ariko araramutsa abatumire b'iteka ahasanze ariko aramutsa umukuru w'icegera c'umukuru w'igihugu abashitsi batandukanye bavuye mu mahanga turabona turabona n'uwundi mukenyezi ari kumwe n'izi ndongozi nkuru ku rwego rwo hejuru rw'igihugu ariko muramubona urya yambaye amaruri ni wa mushitsi w'iteka yava mu gihugu ca Sierra Leone umutambukanyi w'umukuru w'igihugu cha Sierra Leone nawe yaje kwifatikanya n'abandi bakenyezi b'indongozi muri rino hwaniro ryo ku rwego rwo hejuru y'abakenyezi b'indongozi. Murabona bariko barabasanganira barakeye mu maso biboneka yuko abitavye iri hwaniro banezerewe cyane kandi no kuba bashoboye kwitabira ibyo bikorwa. Vous voyez donc le président de la République, il est accompagné de la première dame du Burundi, mais également il y a la première dame de Sierra Leone qui est arrivée hier au Burundi pour venir prendre part elle aussi à cette 6e édition du forum de haut niveau des femmes leaders. Donc